Mwese mudukurikirana turabaha ikaze mu kiganiro umutekano ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano nkuko mumaze iminsi mubikurikirana mu biganiro vyacu kuvaho hari ibihuha vyari bimaze igihe bica ku mbuga ngurukana bumenyi bivuga ko kumbibe Uburundi buhana n'ibindi bihugu hoba harangwa umutekano muke ko mbere hoba hariho n'abariko barahunga ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bubicishije mu gisata cabo kijeje kumenyesha amakuru bwarishikiye ku mbibe zose igihugu cacu gihana n'ibindi bihugu. Mu kiganiro cacu caheruka twari twabashikirije uko umutekano basanze wifashe ku mbibe za Kanyaru yo hepfo na Kanyaru yo haruguru aho abasanzwe bakorera kuri izo mbibe ndetse n'abene gihugu baho batwemeje ko umutekano ufashe neza. Mu kiganiro cacu c'uyu munsi naho tubashikiriza uko umutekano twasanze wifashe ku rubibe rwa Gasenyi Nemba. Baza ingena mahoro aryoshe bazi yo mitima yanyu baza ingena mahoro aryoshe baza ingena mahoro aryoshe bazi yo mitima yanyu baza ingena mahoro aryoshe isiyo sirakeneye amahoro isiyo sirakeneye amahoro. Inyemeramabi twasanze kuri urwo rubibe rwa Gasenyi Nemba Ajida Major de Police Kiraranganya Elvis yaratwiganiye ko umutekano wifashe neza muri ako karere ngo uretse ko ubuzima bw'abene gihugu busa n'ubwahindutse kubera urwo rube gugaye. Yemeza kandi ko bakorana neza n'abene gihugu hamwe n'abajejwe intwaro. Muri karere duherereyemwo Gasenyi Nemba umutekano wifashe neza, ibikorwa turakora ama service minimum nyene tugagira presence ku munsi iyo haramutse haze rero fre bavuye nko mu Rwanda turabakira tubahawe na kote y'u Rwanda natwe tukabashikiriza commissaire provincial Sepi Kirundo. Kubera umupaka wugaye ubuzima bwa misi yose bimwe muri kote yimbo y'abasivile burahindagurika kuko nk'abanyagihugu bavuga ko bari babeshejweho no kwisumamwo bava i Burundi batera baza nko mu Rwanda abafise urudandazwa na cyane bobo basumira mu Rwanda abanyarwanda bakazabuka ino. Abene gihugu turakorana neza, amapatrouille turayakorana mu nyabune kuko abakuru b'imitumba turahanahana nimero zacu umwanya nka 12 tubaduhuriye ahantu tuba twavuganye hama ibikorwa byose tukabikorera hamwe tukagira amapatrouille turi kumwe twese nk'ijoro ryose tugakesa tugomborana cyane bamwe bakorera ngaha ku mipaka aho duhana urubibi n'u Rwanda abandi bakaza hagati mu bene gihugu. Nayo ngo kubivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko hoba harangwa umutekano muke ko ndetse hoba hari n'abantu bariko barahunga. Ajida Major de Police Kiraranganya Elvis yagize ati ivyo bivugwa siko biri, umutekano urakwiye ndetse ngo nta nabariko barahunga ngo abene gihugu bari ku mirimo yabo ya misi yose ngo uretse ko hari ikibazo c'izuba hamwe rero n'ikena ry'amazi. Mu bisanzwe ibyo turiko twumva ibivugwa ku marezo sose canke hirya no hino natwe tuvyumva ku maradiyo mugabo twe turi kuri uyu mupaka duhana n'urubibi n'u Rwanda umutekano urahari. Hari naho twumva ibinabiriya tugafatanya n'abasirikare hariho kompanyiri ngaho haruguru umwanya w'amapatrouille turakorana n'igipolisi umutekano urakwiye. Je novuga ati ibyo twumva bavuga ko babivuga siko biri kuko ngaha aho duhana urubibi n'u Rwanda naho tuza kumbibi na hirya no hino umutekano ni totale. Ku ruhande rw'ino Gasenyi Nemba nta nuwo turafata ngo arahunze kiretse n'abafatirwa hagati mu Rwanda nibajya bagenda gupagasa bisumamwo gasanga bafatiwe mu Rwanda batagira ivyangombwa rimwe na rimwe nibo baca batuzanira ngaha ku mupaka Dakeye na kabiri. Imirimo turavye ngaha aho duherereye
naho abenegihugu bari hariyo nk'ibirometero 2 abenegihugu barakora imirimo y'uburimyi ku bibi n'u Rwanda kandi na intwaro n'abapolisi tukaza turaraba ko imipaka yubahirizwe. Mugabe ikibazo kihari muri kano karere n'uruzuba, hari umwidogo ukomeye cyane, bamaze kurima ibirimo 2 byose batimbura kubera izuba ryabaye ndansi. Kano karere kabangamiwe n'ubukene bw'amazi n'uruzuba rwabaye ndansi. Umwe mu bajeje intwaro muri ako karere asanzwe arongoye umutumba wa Nyagisozi nawe yaratwiganiye ko naho hari ivyo bihuha ngo umutekano urakwiye, ngo abene gihugu bari ku mirimo yabo. Naye ngo ku bijanye n'ingingo yashizweho yo gushinga amasaha yo kuba abene gihugu bose bashitse mu mihana yabo, ngo ivyo vyabaye mu ntumbero yo gucungera amahoro n'umutekano, ariko ngo n'abene gihugu barabitahuye kandi ngo nta uri karahunga. Muri make ku mutima wa Nyagisozi umutekano wifashe neza kuko abene gihugu baguma ku bikorwa byabo bya misi yose, nta mwene gihugu ari karahunga. Gusa ibihuha byo biravugwa mugabo ntibituma abene gihugu baca bata imirimo yabo. Abene gihugu baguma ku bikorwa akora imirimo yabo ko bukeye ko bwije, kuko abajejwe intwaro n'umutekano bakomeza kuguma babahumuriza bababwira uko bimeze, umutekano kwifashe neza n'ibiri mu karere cyane hatwebwe turi ku mupaka duhanuriwe n'igihugu cy'u Rwanda dufatiye ku cyaga Gwero. Baravuga ko intambara ziri muri Kongo mugabo abene igihugu ntacyo bibatwaye, baguma ku mirimo, nta numwe ari karahunga. Cyane uyu mutumba uri mu mitumba 8 igize izone ya Nyagisozi, mugabo abene igihugu bari kuri mutumba n'abene igihugu bashika 1533 bose bari mu bikorwa byabo bya misi yose. Muri make umutekano wifashe neza kuri uyu mutumba wa Nyagisozi, kubera yuko twumva ibyo bihuha biko biravugwa na cyane ko turi ku mupaka. Hari cyahirutse mu kijanye no gucungera amahoro n'umutekano, hari amasaha yaciye ashigwaho cyane nk'abantu basoma bamwe tuyoga bacashira amasaha yuko atamwe n'igihugu arenza isaha 2 z'ijoro, ko ayo masaha gushika isaha 2 z'ijoro bose babageze mu mihani wabo, kuko kugira ngo abajejwe umutekano baronke ukuntu bashobora kuza baramenya makuru mu kijanye n'umutekano n'ukuntu baza barahanahana. Naco gituma iyo ngingo acishigwaho kugira ngo bashobore gucungira amahoro n'umutekano atari yogoyogo no kuravugwa. Ikindi cyo cyarahindutse, hajya bafisa barakunda kula amarerese ku mateleviziyo, amaradiyo ajya publicité aguma akora hirya no hino mu busantre, nayo kugira izo saha 2 z'ijoro twashe gushaha ingingo yuko ayo maradiyo bayazimye. Nico abene igihugu bacavuga ko kikari cyahindutse, mugabo naco nyene si kibi, ni mu ntumbero kugira ngo umutekano ushobore gukingirwa neza atari yogoyogo rw'ibintu by'amaradiyo biguma bivuga. Abene igihugu barashoboye kubitahura, nta uri karahunga. Yari mu ntumbero kugira ngo tubabwire aho tugeze, na cyane aho tugeze mu gihe cy'amatora. Harakunda kuza ibihuha byinshi iniwacu mu karere, ndituma abajije intwaro umutekano twaje tuja hamwe turakoranya amanama mu masantre atandukanye agize umutumba, turasigura abene igihugu kuno byifashe. Gushika ubu abene igihugu barabitahuye, nta muri igihugu afise umutima uhagaze kubera ibyo yakora muri Kongo, baratekanye umwese azinduka ku burimo wiwe. Ntabwo byaduteye kubera ko batubwiye ati gutaha kare hageze ku mugoroba mu masaha 2 cyangwa 2:30 bidusaba ko twe natwe umutekano wacu ugenda neza. Abantu mugabo bose bavuye mu nzira akabare bakugara hakiri kare, ntangwane byaduteye no kwitwa byakiriye neza ko natwe twashaka ko twabaho neza amahoro. Yaciye ahumuriza abene gihugu ko atanzu iriko irasha ku mutumba rongoye, ngo nabo bumva ibihuha boreka kubifata nk'ukuri, ko vyiza bohishikira bakirabira uko umutekano umeze. Kajamano batumirira kuko uyu mutumba harigize kuba ikibazo mu 2015 abene igihugu bashobora guhunga, kuko ari umutumba uri kabene igihugu batandukanye mu bwoko butandukanye, hariho abasanga butaka, hariho abahutu n'abatutsi. Kwa bijya ibibazo byabaye 2015 hari abashoboye guhunga, mugabe cyo twabasabira no munsi ko nabatera nakamo nuko ku mutimba wacu wa Nyagisozi atanze rikirasha, abene igihugu baratekanye, nabo nyene bumva ibyo bihuha hirya no hino batabikorerako, kuko inzego z'umutekano ziriko zirakora cyane na ya mix de sécurité irimo abene igihugu nabo nyene ko barakora. Naco gituma nabo ubwabo nyene bo zabakabyirabira bazoromba biri ku bivugwa ku maradiyo atandukanye, bagashika kuri tele bakaraba ayamahoro n'umutekano tuguma tuvuga kahari, kugira ngo baze baravuga ibyo nawe biboneye. Cyo kino batumira nuko bo kumva amahoro mu mutima,
nta kibazo kiri mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane ku mutima wacu abanyagisozi umutekano urakwiye muri gihugu arakora ibyiwe agataha amasaha ashakiye agashika mu rugo rwiwe hanyuma ibikorwa byabikoze bikagira neza agaheza akigenzura ko yakoze neza canke yakoze nabi nta mwene igihugu ariko arahohoterwa kuri uyu mutumba na cyane cyane nabo bari hirya y'igihugu nabo nyine boza barabimenya bakabitahura bakamenya ko igihugu gitekanye ntangwane zirimo. Akaba yaciye aboneraho kuducira ku mayange uko ubuzima bw'abenegihugu bwifashe, aho yagize ati abenegihugu batunzwe n'uburimyi n'ubworozi, aho yanatumenyesheje ko mu gihe cirima giherutse habaye izuba ryinshi, akaba yaciye asaba leta ko yobaronsa ibikoresho byo kubafasha kuvomera mu gihe c'uruzuba ngo kugira ngo bahangane n'ihindagurika ry'ibihe. Imirimo misi yose itunze abenegihugu b'inyagisozi cyane n'uburimyi n'ubworozi kuko ibice 85% n'abarimyi n'aborozi n'abasanzwe n'abakozi ba leta nk'abigisha n'abandi nabo nyine bararima kuko mwaje mwanya batagiye ku kazi ka leta barasimba bagakora ibindi bikorwa byo kwiteza imbere mu muryango wabo. Muri make akazi n'ibikorwa bitunze abenegihugu kuri mutumba no kurima no korora. Koroba ibice birowe impamvu ntosha mu bice byinshi cyane gose by'akazi y'ibintu bisanzwe bitunze abenegihugu abaroba ni bake nace cyane kifuza aragabanutse nko mu kiyaga amafi ubu ni makenya kandi n'abaroba kubera mu burovyi cyane cyane nta tirambere bariko barakora cyane gose kabina cyo gituma benshi bariko baritabira umugambi wo kurima no korora kuko iyo urimye urashaka kwimbura umwimbo ukagura igitungwa mugabo kenshi mu bagiye baroba turabiye batanye kuroba tarakimwe barakura usanga arabakura udufaranga turaja kunywa inzoga ibiyayora mutwe n'ibindi nubwo byagabanutse mu gihugu atari gihari mugabo cyangwa ziya nzoga zituma umutwe byoronekara ubu nje gituma rero amahirwe y'igihugu benshi kuri mutumba ariko barijukira kurima no korora byonyene. Muri iki gihe muri stokita saison A twahuye n'uruzuba mugabo twinka twari kuri mutumba abanyagisozi ntigwase cyane gose ego gwarahaciye akanya gato mugabo umwimbu washoye kuboneka kuko abenegihugu bari bateye ibitegwa birinda uruzuba imyumbati n'ibigori hanyuma birashobora kwera umwimbu warabonetse buke buke ko nta ntanzari harimo n'umwanya ugiye gukora fungura kubasanzwe naho kandi twegereye nka ku kiyaga Gweru beshi twaciye dukora igikorwa cyo gutera ibitegwa byo kuvomera nk'ibitunguru itomati irengarenga n'ibijumbu bashaka kuvomera n'ubu biriho ngaho kunyume ko baratera n'ubu nicyo gikorwa kitubesheje mu mwanya kugira turinde ihindagurika ry'ibihe beshi bariko baratera ibitegwa byo bavomeza amazi avuye mu kiyaga Gweru. Tworohera cyane gose kuko dukoresha ya rozwari dukoresha amaboko tukajya tukavoma ama tukavomera iki impamvu bitatworohera nuko nta motopompe dufise meshi usanga nko kuri mutumba hari motopompe atandatu yonyene niyo abenegihugu bafise nayo abayafise kugira bironye kugira bagutize binda kuba agafaranga kuko bace ku buryo kuyigura niko gahazi dufise ko kugira tuvomere kubera atama motopompe dufise kuvomera ibitego cha dukoresha buhinganye dusanganye bwo kuvoma akoresha ibidomana n'amarozwari twosaba leta nuko yotrosa uburyo bw'ama motopompe kugira ngo dushobore turavomera ibitegwa bitworohera naho igitoro kiko kirabura mugabo twagerageza kikaboneka tumaze kuzironka tukavomera ibitegwa bitworohera batoronkeje nk'ayo motopompe cyo tworohera kugira ngo twisahirize mu iki gihe cy'indagaruka ry'ibihe cyane nk'ubu twegereye ikiyaga Gweru amazi turafise mesha kwiye abenegihugu kandi baritabira umugambi baturonkeje nk'ibyo bikoresho byo kuvomera bakarusho ku mutima wacu. Abenegihugu bo muri ako karere twayaze na babanje kutuyagira ubuzima babayemwo uko bumeze aho bagira bati ahanini dutunzwe n'uburimyi hamwe n'ubworozi ati ariko iyo izuba rimaze kwaka nta kindi tuba tugikora ngo ikindi naco kidutunze ngo ni uburovyi. Ntwara turango ya mbere nambe yari isuka kubera rero izuba yemwe ntabyo tugikora kose amahoro yose ava hejuru kubera umurimyi w'isuka ayatari nk'ibindi aha naho yarinze ryaka y'inzara ije haza byinshi amazi aha biragoye kugira ngo n'amazi umuntu muto mukene icyo niyo cyambere gihungabanye inorere nukuri aho ibintu bitunze abenegihugu baragura udutego nyene iyo twemewe n'amategeko bakatuzana nyene bakadushira ngaho mu mazi bakaroba hama bamara kuroba twese duhurira ngaha baba banyamukenye baba
abiyo za rusaransi duhurira ngaha twese tugasuma tukama tukagenda tugahereza imiryango yo hirya no hino bose bagashishirwa bidutunze turarima tukongera tukorora nk'uburuzi barigire gwakenye tugire twicwe n'amantuze n'amadomora dushomba amazi tujana ngaho mu dutongo twegere ngaha ku kiyaga tuvomera utuboga kugira tubeho. Turayaguye naho dutera ibiharage tukarima ibigori imyumbati byose tukarima. Turayaguye kabisa umwimbo uraboneka. Ino burya imyimbira habahishwa n'uruzuba nk'ubiri riko rirakanyene twumva ryaduteye ubwoba. Ico nosaba leta nuko yo turonse imbuto irindi zuba hama tugashikirwa twese tukaronka uwo mwavu. Nayo kubijanye n'umutekano bagira bati abene gihugu turafatanye mu nda ngo kiretse izuba rituma haca haba inzara umutekano ngo wifashe neza ngo naho hari ibihuha ngo nta bantu bariko barahunga. Baratuyagiye kandi uko bakorana mu nyabune mu ntumbero yo kubungabunga amahoro n'umutekano. Baremeza ko muri rusangi umutekano ufashe neza ngo kiretse inzara yibonekeje ivuye ku ruzuba. Bahanura abandi bene gihugu ko bogumya umutima bakareka guhunga bafatiye kuri ivyo bihuha. Nkuko tubayeho muri rusangi mu buzima bwa igihe cy'ababanyi ni sawa twafatanye mu nda nta uryana n'uyundi umuntu asumije akantu uyundi birafashanye. Abona bavuga ngo ibihwego byaravuzwe mu minsi iheze ngo nta muntu twumvishije harimo arirukanka cyangwa twirukankana twarabyumva ngo ntabyo twabonye ngo je nabonye iki oya umutekano je mbona ari sawa kwere ko mbona tutaturara mu nzu twaronka n'utwo tuboga turara mu nzu tumwabona turasinziriye ndetse nk'ubu unyanyene muri ibi minsi hari bihuha oya sibyo kabisa nabo ndabona hunga abantu barimo barahunga ku mupaka oya nta niko atabombona aho tubana ko turi kumwe ngaha nugenda ko yahora aja Tanzania gutya ntawe numva avuga ngo yihungira mu Rwanda umuntu mudahuza uwo muhungirako byogenda gute naho mubona hariya umubona nyene nk'umwisho. Igipolisi gisirikare nk'ubu kiri ngaho haruguru imure nabo abaduwane n'abapafu n'abari ku mapozisiyo asanzwe y'igipolisi turakorana mu mupaka tukakizura neza atangorane n'abasoda bo mu Rwanda usanga turi kumwe ku mupaka nta uvugisha uwundi umwe wese abakora icyajejwe. Abanyagihugu ikintu kirimo kirabaca intege nirizuba nayo mu bindi by'umutekano turawufise kabisa. Turabona twaye umutekano bifashe neza kiretse mwarumwa nyene twumva ku makuru y'abantu nta bindi uca dushinga uburyo bwo kwirarira kugira ngo tubikurikiranire hagufi. Ku mupaka hasi haba hari igisirikare n'igipolisi hagati mu gihugu mu mazu narwe abanyagihugu tukaza gacimbiri hose kakaza karirarira uko akacimbiri kose kaza karirarira ukuntu bagiye barashinga umumu no kugira ngo umunyagihugu ntahave abona umenga ngo akora irondo nkuko umengene igihugu kiri mu ntambara. Mwene gihugu aravyuka kara kazindura ku murima wiwe naho vyuka saa 10 saa 11 saa 9 urava ngaho ugafata isafari ibirometero 5-6-8 atamana yakubwira ngo hagarara canke ngugiye he kw'ivyo bintu umutekano utifashe neza baraguhagarika atujahe twegere ni wacu nta birakaba kiretse gusa ku mugoroba nyene ko tuba turagenda turaba ko umuntu ariko ararengana ngaho hantu ko tumuzi ukamusobanukirwa aguma yigira utamuzi naho urumva uteza gushumubaza byangombwa amati uruwahe ubahe ko tutakuzi hama kugira ngo twirinde nivyo ari ukuntu bashinze ko inyomba 10 yose umwene gihugu wese abafise ikaye iyo kaye rero uba wanditse mu wese rugo n'abantu baba mwiyonzo kugira ngo nihagira ikintu gitera amakenga tushe turaba ko abantu bari muri ugo rugo babanditse mu ayakaye tusanze hari umuntu ari ngaho rwasha dusanga ntiyanditse mu anyakaye twasha tugira ico tugutohojeko ariko n'isa tuko turavugana ntawe turabona yoba ari aho atanditswe mu yokaye canke ataruwaho utave twumvira ngo bayavuye ahandi muri zamvo z'umutekano muke twave tuvyisunga ico nta kirakaba gusa nuko igikuru umwene gihugu ari kwizitira ko mu gihe abataronekwa yaba umutekano wari wifashe nabi nkuko bivugwa biri
twege babona ngaha turi ku metero 10 z'u Rwanda hajya ni mu Rwanda hose mubona bahaberetse ntituba tukiryamye ngaha tuba twaragiye kubera atari intambara complete rero nico gituma tutagenda twese ivy'intambara ntavyo kuko nta muntu turasanga mwibarabara baraye bakerengwa gwe hasi ngo tuvuge ngo ya ntambara yatangu yaba hariho umuntu tumaze kubona tutazi yaduteye amakenga muri segiteri cyangwa mu mutumba twovuga ati twatanguye kubona abantu tutazi nkuko tubabonye twe turashobora kuvuga ati amasura ntayo twahora tubona nane nama ntitushobora kubwira ico tubavuze kuko turabona icyo gwacabazanye ni mwebwe mwenyene bashasha tubonye nabandi bisigure ko atantambara y'abantu bavuye hirya no hino yoba ihari muri rusange fatiye ngaha kuvy'umutekano nini yaca fatira hanyene mwaka karere mwaka gace ndimo ngaha Inyagisozi gerageje kuranga Inyagisozi umutekano ni wose nubwo bavuga ati nta mwango buri sata ibidahiye muganga gerageje kuranga mwaka karere turimo jembo numengo umutekano ni wose nta ngorane nimwe twebwe no muri Busoni nta ibyo bihuha nta bihari twebwe turatekanye kize intuzenya kintu gusa kitubabaje ubu n'izuba zatse nyene twasaruye neza ntabindi ibintu by'umutekano je mbona ko umutekano ngaha mu komine wacu uruzuye gusa natwe bidutera ubwoba nivyo tuguma twumva ku maradi nivyo bidutera ubwoba naho ngaha iwacu umutekano kwera uruzuye nawe n'igihugu bari kumwe barafatanye mu nda no kuniyo bavuze ngo baje kwirarira bagira rimwe bakaja mwibarabara bagacungeraho umwansi yoza azananye tubyumva ku maradiyo bijya bavugira ku maradiyo biva muri Kongo ukuntu abantu bo muri Kongo bahunga iyo bamaze kuvyumva nkuko abene igihugu babaca biyumvira ati natwe ibintu bizohava biduhitanisha nta kindi kibazo dufise twebwe hano iwacu n'ukuri umutekano ni wose nta ngorane kuko ntabarimwe barahunga barimwe twetse ibikorwa byacu tubandanya no kurima ariko naho uruzuba rwatwakiye twihangana tukabandanya dusubira mu kurima kandi turahisho tworonka nta bindi twebwe twaravyumvishije ariko twebwe ntabwo twahunze kuko twese bacu baduhumuriza bavuga ati n'ukuri ahubwo ni mube maso ni wabona umuntu utazi uzoheze umubaze utamubaje naho urabe ubiguteye amakengo ugenda uraba umuntu mukuru mbonera kure canke imbonera kure umubwiye ati buryo ujya mu nanciye ko ntawenzi hamaheza mubazi kimugenzi tweko twobaho neza amahoro twewe ico no bahanura nuko bogumye umutima bakareka guhunga ico batabona umuntu ahunga ikintu yabonye canke yumvishe abonye ko kirimo kirabaye uhunga ku bintu vy'uruhuba igihuha coco azoguma cyumva mu gihe bigeze muga ntivyoca bidukura mu rugo ngo turagiye abanyagihugu tubana twebwe ikintu tukiri hamwe nuko gusa tumbatiranye n'amahoro n'umutekano twese tugiye hamwe kuko tukareka kumviriza ivyo hirya no hino hama twabona ikiduteye amakenga tugahamagara abari mu ntwaro tukababwira ati burya kiya kintu cyaduteye amakenga kugira bagikurikirane amahoro akaguma aboneka nta bindi mwese mwariko muradukurikirana aha niho ikiganiro cacu c'uyu munsi kigarukiye naho ubutaha baza ingena amahoro aryoshe bazi yo mitima yanyu baza ingena amahoro aryoshe baza ingena amahoro aryoshe bazi yo mitima yanyu baza ingena amahoro aryoshe isi yose irakeneye amahoro isi yose irakeneye amahoro